Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi twabateguriwe afise aho ahuriye n'ifatwa rya General Gen.Bunyoni ndetse n'ibyagiye biranga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuva mu ntango kugeza ubu ngubu. Twabateguriye ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Hussein Rajabu ni muntu ki? Hussein Rajabu azwi cyane mu bijanye na politike. Yinjiye akiri muto mu muhari Parempehutu, yarabaye no muri Forodebu. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Hussein Rajabu ari mu ba mbere bagiye hamwe batanguza umuhari FDD kugira bagwanye igisirikare c'u Burundi cariho muri ico gihe. We na bagenzi we bahereye kubaka umuhari cane cane mu ntara ya Bubanza. Hussein Rajabu yamye azwi nk'umuntu azi kwigisha akumvisha abanyagihugu, ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yawo mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare. Mu ntahe yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook, Hussein Rajabu aratanga amazina y'abo bari bafatanije mu gutangura FDD aho mu gice ca Bubanza: Hussein Rajabu, Manase Nzobonimpa, Silas Ntigurirwa, Frederic Gahungu, Sylvestre Manikurakure, Jean Petit Nduwimana, Audace Nzosaba. Umuhari FDD wahavuye ufatana na CNDD yari ihejeje gushingwa n'umushikiranganji Nyangoma, maze FDD ihinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Hussein Rajabu yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari, aragenwa kuba komisariya generale ajejwe politike, gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu. Hussein Rajabu yari afise abakomiseri bane musi yiwe bari bajejwe uturere: Pastor Mpawenayo mu ntara z'uburengero, François Ntunzwenimana batazira Mupere mu bumanuko bushira uburengero, Sylvestre Ndayizeye Abduru mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'igihugu, Jean Fideli mu buraruko bw'igihugu. Turaza kugaruka ku ngene Hussein Rajabu yahavuye amenyana na Petero Nkurunziza, bakoranye muri ico gisata nyine, bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose, mbere banashikira uburongozi bw'igihugu. Mu mwaka w'1998 Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa CNDD-FDD asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye, yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ca FDD. Uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare, umuhari uca witwa CNDD-FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu avuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu 1994 mu Cibitoke, baraganira barahuza. Mu bibazo FDD yagiye iracamwo mu ntango zayo ikanimanyagura uduce, Hussein Rajabu na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro bya politike byiswe ibya Kigobe Kajaga. Ni narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari baziranye rwose, barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike uwundi mu gisata c'igisirikare. Aho Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa CNDD-FDD nka Coordination General, Hussein Rajabu nawe yagenywe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari, gutyo ababaye nimero ya kabiri mu muhari. Muri Gitugudu 2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Rajabu naho ariwe yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye, ntiyashimye kurongora umuhari, aho yadugije Petero Nkurunziza yasa n'uwugendera mu kwaha kwiwe. Rajabu aguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba uwujejwe ibiganiro hagati ya leta
leta na CNDD-FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko iyo wenyine afata uburongozi bw'umuhari byari korohera abatwara Uburundi kubeshera CNDD-FDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi. Kumbure umuhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajab yabona ko ashizeho umwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga akomeye ya CNDD-FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajab. Muri Munyonyo 2003 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara muri Afrika y'Epfo. Kuva kwa gatandatu Kigarama 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Rajab baratahutse Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushikiranganje wa leta ajejwe intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro 2004 CNDD-FDD yahindutse umugambwe, mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajab kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza, Hussein Rajab nibo barongoye imyiyamamazo ya CNDD-FDD muri 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo intsinzi ikomeye. Petero Nkurunziza aba mukuru w'igihugu, Hussein Rajab aba mushingamateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD-FDD wari utsinze ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajab na Nkurunziza yari imeze gute? Wa wundi ati abakundanye nibo bangana. Wabonye ubumwe bwa Hussein Rajab na Petero Nkurunziza ntiyokwibajije ko bwabyaye urwanko rungana uku nguku. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu 1994. Rajab avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira Inyambuye muri Bujumbura Rirare mu 1996. Hari amahasa yitwa Jamali na Janabi yari yegereye Hussein Rajab. Ayo mahasa yari azinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu mirwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Rajab yanditswe n'urubuga Humura Burundi ibandanya iti: mu mpera z'1996 niho Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe, abonye uko abayeho nabi ataratura. Janabi aca aja kuraba Hussein Rajab batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe Nyambuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajab ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro bya FDD. Ntibyatebye Hussein Rajab yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro bya FDD, maze Rajab aca ahamagara Pasitoro Mpawenayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigisha akarangamutima n'izindi nyigisho by'umuhari FDD. Kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 umwaka w'1996, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'1996 zongera zipfurizanya umwaka mushasha w'1997, Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza aca agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari. Akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Rajab. Intahe ya Hussein Rajab ibandanya ivuga ikungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro, n'ingene Rajab yamuryamye ko muri ibyo bihe bitoroshe. Ibyo byabaye mu gihe hari ibombe yaba yatewe ahari hakoraniye indongozi za CNDD-FDD. Muri iyo ntahe agira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe yatewe muri kimwe mu birindiro bya FDD cari mu ntara ya Makamba ahitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye barabye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasitoro Mpawenayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro. Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya nubwo yari iriko yaka umuriro. Mu nyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba.
uburwayi butevye gukira Hussein Rajab ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe by'amacakubiri y'intara yadutse ku rugamba rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahatswe kugandagurwa kenshi ariko Hussein Rajab akama yamurokoye. Sibyo gusa kuko Hussein Rajab niwe yatunganije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana. Inyuma yaho bari bavanye, Rajab ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi bakaba bahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore muri Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye baravuga ko Rajab yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petite Nduwimana ku buryo ata wundi muntu n'umwe yari arekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru avuga kandi ingene Hussein Rajab yoba yamwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Rajab. Hussein Rajab ntako atagize maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe. Mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ibyo byarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha mu mugambwe. Aho atahukiye mu gihugu, Petero Nkurunziza yoba yarajanye Hussein Rajab mu muryango amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza, amubwira ibyiza yamukoreye. Ico gihe Rajab yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke koko awinjiyemo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajab na Nkurunziza bari akadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Rajab ari umuvyeyi wiwe muri politiki. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajab. Mu biganiro byo muri Afrika y'Epfo bama bari kumwe. Mu gutaha mu Burundi muri Kigarama 2003 bari kumwe. Mu myiyamamazo bagenda mu modoka imwe. Nkurunziza na Rajab bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye ubutegetsi byari bigoye kumenya neza utwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajab atabanje kubyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga akomeye cyane. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira ku bamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri 2006 haduka idosiye itangaje. Perezida Nkurunziza yatangaje ari imuyinga ko hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi. Haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitike batari bake, harimo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Muyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba seneri bafashwe bapfungirwa mu ikambi ya gisirikare ya Mukoni. Basohorwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruvu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashirwa kuri Hussein Rajab, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajab ari we mubi ateza akajagare. Nta kindi cyari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajab. Isenyurwa n'ihagarikwa rya Hussein Rajab. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajab watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzero 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Rajab yagirana mw'ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru, ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajab. Mu ntango za Ruhuma 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajab na Nkurunziza.
Mu yindi ntahe yiwe Rajabu yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amasosi imbere yabo kubera yari azi ibikurikira iyo CNDD-FDD icanyemwo. Kuwa 7 Ruhuma 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikuraho Hussein Rajabu rishiraho Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Rajabu ntiyemeye ibyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare ntayinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu ngubu. Kuwa 27 Namukiza 2007 Hussein Rajabu yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajabu, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cane cane abari mu mugambwe zigamibanga. Hano twobibutsa ikurwa ry'abashingamateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajabu. Ibyo nakataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashingamateka batamushigikiye akizanira abandi. Ntaho bitaniye na kudeta. Aho Rajabu yakorwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho apfungiwe ibintu byarunyutse, abicwa barongerekana, ubusuma burimonogoza, kuzibya abarundi bifata umurindi usumbije, bose basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajabu. Ikibonekeza nuko ico Hussein Rajabu yakuriwe atari co cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Rajabu bapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo byo gutwara igihugu, mu gihe muri CNDD-FDD bafise ibyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amarwi adusumira bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajabu. Nkurunziza yabona Rajabu nk'intambamyi ikomeye ku mugambi yari afise wo guhonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu. Ibyo ntibyari ingorane ya Nkurunziza, kuko ibyabandanije byarerekanye Rajabu ataruhara na rutoya yari abifitemwo. Kuwa mbere Ntwarante 2015 mu buryo butangaje cane, Hussein Rajabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajabu yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise avuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajabu ari mu buhungiro. Muri 2015 Hussein Rajabu yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mbere we akanavuga ko n'ikiringo ca kabiri kitari kikurikije amategeko. Hari ibihuha byakwiragije kuva mu mpera ya 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemezo na kimwe dufise c'ayo makuru. Muri Rusama 2022 harasohotse ifoto yerekana Hussein Rajabu ari muzima kandi ivugwa ko ari nshasha. Mu gihe ibihuha byagumye bikomera, abaryango ba Honorable Hussein Rajabu bagumye bemeza ko ari muzima. Nta catuma umuntu avuga ko Hussein Rajabu atakiri muzima. Nta nkeka ko Hussein Rajabu yagize uruhara ntangere mu rugamba rwa CNDD-FDD no mu ntsinzi y'uwo mugambwe muri 2005. Nta nkeka ko Hussein Rajabu ari we yashikanye Petero Nkurunziza ku butegetsi. Hussein Rajabu kandi niwe mu Islamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'u Burundi. Ibyahavuye bishika hagati ya Nkurunziza na Rajabu bishimangira abavuga ko atabucuti bw'ukuri bubaho muri politiki. Ariko birababaje, umuntu yafashije abatwara uyu munsi ubu ngubu akaba yarahembwa kuba impunzi.